bakunzi ba Action 5 TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kugira ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwerereye. Uno munsi Action 5 TV ikaba yashitse kuri Katedrale Kristo Umwami y'Igitega, ahagire habere indagano za burundu abagira yubire y'imyaka 25 na yubire y'imyaka 50. Mukumane natwe kubwa Action 5 TV muri diocese nkuru ya Gitega, mukaba muri kumwe na Olivier Ntwari.
kumukama adutorera abatuka bashasha arungika umurima wiwe ngaha muri iyi sengero ya diyoseze ya Gitega turakira indagano z'ababikira bene Tereziya, ariko no muri katedrale Kigozi harakirwa indagano z'ababikira bene Mariya, no mu isengero ya Saint Michel Bujumbura urubanza nkuru rwo kwakira indagano umuryango bene Mukama ruriko rurambuka, eka mbere no mu muryango w'abera b'abadominikani ari Bujumbura nyene mu Kinanira hariho batatu bakirwa n'ibanga ry'ubusaseredoti. Ni vyiza rero dukengurukira Umukama, tumuhereze rero inkunga yo gukenguruka, dusabira abo bose batera intambwe, abo bose baronka amabanga yo kuvugira Imana no kuyikorera mu muryango wa Eklesiya kugira ngo babe ibimenyetso bizima by'urukundo rw'Imana kuri iyi si. Ariko tubanze duce bugufi imbere y'Imana bityorora akabi kacu kugira ngo tuberwe no gusanganira ibyo byiza kandi twongere tubisangire byose. Imana igira byose bitugirira ikigongwe, maze niyo yakuye ibicumuro byacu byose iduha ubuzima bw'amahoro.
yatumye muri batisimu isasagara rwose gushika babandanye gukurikira umwana wawe batadohoka. Nubafashe rero nturumbire iminsi yose na hose ubutungane twigishijwe n'ijiri, kugira ngo bunganire ubweranda bw'Ekleziya, bongere bakomeze ubutwari bw'ubutumwa bwayo. Bigusabye Yesu Kristo umwana wari umukama wacu, we Mana musange ubuzima n'ingoma, ubumwe bwa mutima mweranda mu myaka yose. Nimunezerwe hamwe na Yerusalemu, hambere mutarike, mwebwe abayikunda mwese, nimwigize hamwe nayo, mwebwe mwahora muyigandariye, kugira ngo muze mwoge muhage, muhazwe n'ibere ryayo, musosegwe n'uburinazwa bwayo, ntako ngirira yazo n'umukama. Nzoyirosa amahoro atemba nk'uruzi, iteka ryayo mu makunguri ingane n'uruzi rwasheshe, imicuko yayo izorererwa babisindagize. Kurya umuvyeyi ahoza umwana wiwe, niko nanje nzobahoza mugahozwa muri Yerusalemu. Nimwabibona agahimbare kanyu kazoba kose, umubiri wanyu uzotakahara nk'ubwatsi bureze. Umukama azokubimenyesha abasazi biwe. Iryo ni ijambo ry'Umukama.
bavyeyi baje guhereza Imana ibibondo vyanyu, bashitsi mwaje gushigikira no gusabira abapfukanye n'uyu muryango wa bene Tereziya ba Kristu dukoranye ngaha. Muri Ekleziya mwabo bacu zoba urukundo. Ijambo rya Tereziya w'umwana Yesu no mu maso y'Imana nibyo nagira mfatireko ngo nshikirize inyigisho aba batura Imana ubuzima bwabo budacisubirako, reka mbere n'abana babo na mwebwe mwese muri ngaha, kugira ngo dutegere ko urukundo ariko karanga kuwa Kristo wese. Yesu aritubwira ati izobaraba muri abanje urukundo muzoba mufitaniye. Tereziya Mweranda yavuze ati nta kindi umutima ubereyeho atari gukunda. Yabivuga kuko yari mu intabonwa y'urukundo. Arabona mbere ko yahamagariwe kurangura ibikorwa by'urukundo gusa, ariko ahamagariwe kuba urukundo, kuko urukundo uwo mutima wa Ekleziya. Urukundo iyo nzira y'ubweranga, urukundo rudushushanya n'Imana kuko izina ryayo na kamere kayo urukundo. Bafundanye mutegere ko umuhamagaro wanyu ushingiye ku rukundo. Bavukanye muture Imana irabagizayo. Na mwebwe mwese mwakurikiye umugama mu buzima bwiza. Umuhamagaro wacu ntahandi ukomoka atari ku rukundo rw'Imana. Imana ituranisha amaso y'urukundo, amaso y'ikigongwe, ikaduhamagarira kugaragaza urukundo rwayo n'ubwiza bwayo muri bene wacu zo kuri iyi si. Urukundo rwayo rw'imyaka yose Imana yarageneye kuva kera na rindi kuyibera abana. Kumwe yabwimanitse Yeremiya niko ibwira umuntu wese witewe iti utarasama mu nda wakwibarutse nari ndakuzi. Urukundo Imana yabakunze niba rwavuye kandi rukabura muri mwebwe umutima wo kuyikunda no kuyihebera ngo muyiture ubuzima bwanyu buri munsi. Ushobore kuyihebera mwihebera bene wanyu. Aha muri mbere y'umuryango Ekleziya, muri mbere muri iyi ngoro y'Imana, mwaje kwerekana ko muyitabane urukundo n'akanyamuneza kandi muteguka ubutumwa ibahamagarira. Iyo mpamvu y'urukundo ibahamagarira kwiguma mu rukundo, kuko mugumye mu rukundo muba mugumye muri yo. Nk'uko inama igira kabiri yabereye i Vatikani ibivuga muri ya nyigisho yerekeye Ekleziya muco w'amakungu, ingabirano ya mbere kandi ikenewe rwose n'urukundo. Urukundo rutuma gukunda Imana kuruta byose no gukunda abandi ku bwayo nyene. Urwo rukundo umukama aruteragira nk'imbuto
ukaba ishimikiro ry'inderanda n'indamburo y'amabwirizwa yose nk'uko tubibona muri iyo nyigisho nyene, eka mbere no mu ibaruwa Pawulo yari yandikiye Abaromani igabane ca 13 akarongo k'icumi. Yesu mwana w'Imana yerekanye urukundo rwiwe mu gutanga ubuzima bwiwe ubwacu, nawe urusha urukundo uwiguza abagenzi. Yohana umutumwa nawe ati niki catumenyesheje urukundo rw'Imana, Yesu yatanze ubuzima bwiwe ubwacu ngo natwe dutange ubuzima bwacu kubwa bene wacu. Ubuzima bwanyu bushinga imizi muri Yesu Kristo, nk'uko Papa Leo wa 14 yabivuze mu nyigisho y'umunsi wahariwe itorwa muri uyu mwaka. Nk'umuzabibu n'amashami, ubuzima bwacu bwose butegerezwa gushinga imizi mu bucuti bukomeye kandi bukuru dufitaniye na Yesu Kristo, aho umuntu ashobora guca mu bimugerageza, mu magorwa y'isi, akaguma ahagaze neza, adahungabanywa n'ibihuhusi cyangwa ibiseruzi bitigera bikora mu buzima bwa muntu. Yesu abahamagarira kuguma muri we, kuko ugumye muri we nawe akamugumamo, niwe yama byinshi. Namwe bavukanye, Imana yiteze ko ivyaba by'urukundo n'umuvukano, ivyaba by'ingeranga, ni navyo nyene umuryango wa bene Tereziya, bene Ekleziya yose babiteze. Ugushinga imizi muri Yesu Kristo n'ugushinga imizi mu rukundo, kandi ni navyo bituma umuntu amenya Yesu Kristo, nk'uko Pawulo mweranda abitubwira mu ibaruwa yanditse Abanyefesi ikigabane ca 3 akarongo ka 17 n'agakurikiranya ati Kristo nabe mu mitima yanyu kubera ukwemera, mushinga imizi ifatiye ku rukundo, niko niho muzotegera ubwambuke, uburebure, ubuhagurutsi n'ubwimbike, kandi mukamenya urukundo rwa Kristo rurengera ubumenyi bwose. Nakubwira ko igiti gishitse imizi kure, niko n'umutima
ubuzima bw'ingenzi n'ingabirane mukesha umuntu w'Imana yabaranze byiza ngo muyegukire ibabere itunga n'intoranywa n'inzara y'urukundo n'ubwerana Imana yabatoreye ni naho biragana ubworo ubweregerwa n'ubwambuzi n'ingana Yesu Kristo kandi murondera kwishushanya nawe we yigize umukene yari afise byose akaba umubyeregerwa kandi akatambuka gushika fe ku musaraba mukuragariza ndagati rero n'Imana ibaha ukuboko kwayo bibereke inzira ibashikana kuberana muri Eklesiya inzira ishobora kwanywanisha nayo mukabona kuvavanura n'inama zose zobakura kubwira k'urukundo no kuburyo bushemeye no kuriraza Imana ngo mwihebere muyihebere muyikorere kandi mukorera bene Imana urukundo rwanyu rero rwa Yesu Kristo ngo mushobore kumukunda urukundo rutagabanyije kandi urukundo rwanyu ari cyororo mukoragana ubweregerwa muremera guheba kubaka izanyu ngo bagukire Imana muyibangukire mu kuyikorera no mu gukorera bene wanyu mudafise umutima ubangikanije ni ikimenyetso gikomeye cy'urukundo rutuma mbere mushobora kurondoka mu vy'umutima mu bundi buryo mwibuke Eklesiya mw'ibanga n'imfura yiwe Francine n'abandi benshi bibanditse ku bw'igisabisho n'utwigoro twiwe mukoragarindaga n'ubwambutsi murondera kwigana Kristo we yigize ubusa mu kwiha kamere y'abasuku akagambuka gushika yemere urupfu arangura ishaka rya se wiwe niko tubana n'abakobwa bagatamiye Filipi igabane cya kabiri akarongo k'indwi n'akarongo k'umunani niwe mbere yigize umukene yaho yatunze byose yigira ubworo ngo abatungishe ibyiza vyiwe namwe mwemera kumwigana muri iyo ndagano y'ubworo ivyo mwarabizirikanye neza mu nyigisho mwagiye muraronka muremera ko muhitamwo kugushaka kwanyu guca muri iyo nzira twigishwa n'inkuru nziza ya Yesu Kristo inzira yaga muyitamwo mubitumwe n'urukundo mu mwidegerezo w'abana b'Imana kugira ngo murangure urukundo murafise akamaro k'agatangaza Teresiya Miranda Imana yamufotoye ingabirano z'agatangaza zamutumye ategera
Imana. Ivugo twumvise mu gisoma cya mbere y'abana boga bagahaga bagahazwa n'ibere bakarembwa bagasindagizwa kubera ubuvyeyi. Yani ivugo Teresia yategera agaruka kwishira mu ngiro ari naho yatorana kwishimira Imana no kuyizigira muri byose akanashizaho uyereka urukundo ayifitiye umuhereza ubuzima bwiwe utwigoro twiwe reka n'ibyamubaza byose kubw'urukundo afitiye Imana. Bene Teresia mwakuri Imana rusange n'abatanga bazishikirize tutegere rero ko ubuhagararo wabo muri Eklezia ari urukundo kandi bafise umwigisha w'agatangaza yabegeranije mu ishure yiwe ishure ry'umuryango wa bene Teresia ngo mwige gukunda Imana na bene wanyu, mwige gukorera Imana no gukorera igihugu cyanyu, nimugende mwiraba mwaba mubona bwa buto bwanyu ugasanga n'uwatuma mwihindura. Nimurabe Yesu Kristo urukundo ruzima ari imbere yanyu, niyo vyoshika mukabona ubukene bwanyu amagara make yanyu n'irivo yo kwiyegura canke yo kwiganira, ahubwo ibivo yo kwugurukira urukundo kigongwe rw'Imana ubona ingene inema yanyu yigura ububasha amagara make ya muntu. Uzava rero mushishikaye mukura urukundo no mu bweranda, kuko Umukama niwe azobafata ukuboko akabatambutsa ku munsi kuko mwamwishimiye mukamwizigira mukamutura ubuzima bwanyu n'umutima wanyu wose. Muhimbaze rero ibanga ryanyu, muhimbare Imana yabatoreye, mubagahimbare n'ubugori bw'Eklezia nk'uko tubona mu ibara rya mbere Pawulo yanditse Abanyatesalonike ikigabane cya 2:9. Mubagahimbare n'ubugori bw'Eklezia kubera urukundo rwanyu n'umwete mufise mu kuyoboka Imana, mu kuyoboka ijambo ry'Imana no kugendera indagano zanyu. Urukundo rw'Imana Data mushobora byose wuzura imitima yanyu, rwakayoberera imibano yanyu n'ubutumwa bwanyu mubishikanwa bizima. Eklezia ishikiriza Umukama urukiza rwayo nabwo rushikiriza umuntu wese izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima gutura umuryango wa bene Teresia n'abazaniye ngo bahereze Imana mugire mu bakire abakozi ba Eklezia nabo Mama Maria Rosa Manariyo wo muri Paruwasi Muremera Diyoseze ya Ngozi. Daremeze Mukama kurangurisha ryawe. Mama Maria Cristina Ndayisenga Paruwasi Murago Diyoseze ya Ngozi. Daremeze Mukama kurangurisha ryawe. Mama Maria Eveline Icumi aba muri Paruwasi Rwarangabo Diyoseze ya Ngozi. Ndaremutse Mukama kurangurisha ryawe.
Pokea Baba Mtakatifu sadaka inayokutolea pamoja na ya mwanao, na ikutolea nikutumainia kama mtoto, ili niweze kuendelea kushirikiana naye katika kujitolea kwa ajili ya wengine, nikiwa ndani ya joo la Mama Bikira Maria, kwa kuiga mfano wa Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. Twishimikije izina ry'Umukama. Mukama umviriza igisabisho cyanjye. Horana Umukama. Dusabe. Mukama Mana yacu, shungura uruhezagiro wawe kuri izi mpeta tugira duhezagire mu izina ryawe, maze abagiye kuzambara bazigame indagano mugiriranyije
ntibaje bahindukire umukunzi wabo Kristo, bahe bamaze urukundo n'amahoro mu gukurikiza ugushaka kwawe na ndaryo, bigusabije Yesu Kristo umukama wacu. ikubere icyibutso cy'ubumwe budacika ufitanye na Yesu Kristo umukunzi wawe. Urabaye umusuka wakira igitabo cy'ijambo ry'Imana, ushyiremo urukundo rw'Imana n'abagenzi na Teresiya Mweranda umuvunyi wayo, maze tuzoba wize ko tukigendere twongere gushikiriza abantu. Turamusabye urabe
Nico gituma twiyeretse kwamarika no kumiranga bose tugatera ubwo kunyigasa kandi tukama tuvuga tuti bamaze gufungura agira kwako afata ikarisi yongera gutenguruka ahereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanjye amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwama aza guseswa ku bandi no kwa benshi abagize ibicumuro ibyo murabigire munyibuka. cyane mama turemeza gupfa kwawe aho turaje mu izuka ryawe dushikaho uzogaruka rero mukama n'ugupfa n'ukuzuka k'umwana wawe babahereza umugati w'ubuzima n'ikahise ubukiriro tukanatenguruka twabiteye iteka ibukambakamba ekleziya yabaye ku isi yose n'uyuzuze n'urukundo mukuru papa wacu rero n'umwungere wacu musenyeri Bonaventura nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo niwakire imperezwa ababere ekleziya bagutuye imperezwa w'ubuzima bwabo bwose mu ndagano n'iranda ry'ukwiyemera uheza nyiri umuryango watubereye imfura mu kwiyemera Imana muri ekleziya mu Burundi uheze ubakomeze mu butumwa bwo gushingira intare n'inkuru nziza n'iranda yawe Ibuka bene wacu bamaze kurimbuka bakwitabye biziye kuzuka ibuka n'abo bose bamaze gusezera iyi si ubagiye iwawe bamenye
Thank you.
ariko Kristo niwari muzima muri jewe. amabanga meranda turagusabye mukama twikishije bugufi aba basazi bawe baraha bunduwe na wewe mu kukwihebera nushime kubamurikira n'umuco wa mutima meranda wongere wanywanishe n'umwana wawe mu bumwe bw'amahoro we Mana musanye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda mu myaka yose. Mukama umukama watoshe ibyiza ndashyigikiye indagano zanyu yongera kumesa imishaha yanyu kugira ngo muziga mudateze ubwiza mwemeye. Nabafashe wenyine ubwiwe kwamara akanyamuneza ka Kristu mukomere mu nzira yaga mwitoreye mwikoreza kamwe n'ibiremereye bene wanyu. Urukundo rw'Imana rubagira umuryango ushimikiye ku izina ry'umukama kugira ngo isabire urukundo rwa Kristo. Namwe mwese mwahagaze intore Imana rugira byose Data na Mwana na mutima mweranda nibahezagire. Zeguruke turashikanye
Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu kwemera kubyara ubuzima tubakengurukire mwebwe mwese mwakurikiranye ino nkuka ya misa yariko iberamwo ibirori ababikira bene Tereziya baragira indagano burundu ko baragikenguruka kuri yubire y'imyaka 25 na yubire y'imyaka 50 ukaba wahimbawe na bino birori byariko birabera kuri Kristo Umwamisha ugenda utagize sabone ugende utadushimiye tukazosubira mu bindi biganiro byo hanyuma irite